urumva abantu bitwa directeur igihe cyose hagize ikintu gikenewe ahantu batwara bacatunganya inama weka ntunganya inama muri bose ngabaye inama wogira ngo ibi bukeye inama ukwezi guheze none bashizana amabashitse kuki ikosa yari ku muntu umwe ku bantu badatahura icyo umudirecteur asigura umuyobozi imboneza si umuntu wo kwamama nama avuga ko hari ibibazo avuga ko bagize inama gutora umuti ibibazo umuyobozi n'umuntu ariko ku dictateur ni kuvuga umuntu bakise umuyobozi babakwemere kujya bakoresha n'ibintu badashaka abantu nitwa directeur abantu bagushize muri position bakwemera no kujya bakoresha ibintu badashaka wowe ati byuka bataya kwavyuka ni kuvuga rero umuyobozi ajeje iki umuyobozi ntaje kudakwanya amanama y'amakomisiyo n'ibintu byo tatacho bishikako umuyobozi aje gutegeka abantu bagize amakomisiyo gutanga resultat kunguvu bashaka cyangwa badashaka jewe ngaha ndavyuka nkumva bagati iki kintu kimaze nuko je inama ngira siyo kwigira hamwe ukuntu bigenda je ntanga ico bita intumbero bagenda baca bambwira ati chef je nusavye hari n'ingora ni sawa mwirengere uku turenge ko hasi sawa yego ejo raporo turumvikana canke gico kintu cyashikanye cyane tukavuga duti iki kintu nta byo tugifitiye turagihevye ariko umuyobozi nashobora kuja mu nama asoke siko nshaka kubivuga uravye ukuntu ngabigenda amakomisiyo byagenda nuko umuyobozi agiye mu nama abajanye itegeko riza kuba rugira gusa yigire hamwe n'abavyo bikora ukuntu bashira mu ngiro iteko giyo hanyuma rero kugira ngo umuyobozi amategeko afata ingingo yashingiye mu manama zije mu ngiro nuko igihe hagize umuntu arenga ibyavugiye mu manama ya mbere ahanwa jewe nka umuyobozi wa BMBC jewe tugize inama ahubwo nti monami ikintu tuvuganye kirihuta cyane umukiriya wacu aragikeneye cyane gacha bigira mu biro nkabona igihe ndiko ndariyawe ntavyubwira ndavuga nti umuntu wiba gukorana tugize inama zibiri tukavugana ibintu ntibishire mu ngiro biragishinga societe tugasanga we ntacyo kubwiye cyo ntangura kwiyumvira ko utari umuntu mwiza gukorana na jewe sivyo rero umuyobozi agiye mu nama abajanye ikintu kiza gukorwa inama ko ari kugira gusa bavugana bagenzi ukuntu kijya mu ngiro kuko hari nk'ibintu akarorero none nk'ubu dufate nk'imodoka yagize accident none inama yofata ingingo idatomora amasaha ibintu birabera umukozi yagize accident dufate nk'umugomba gushikiriza inzu umuntu mwayubakiye muri BMBC hoko inama yo gutegura urubanza yorosha ibintu umwe mu bagize inama mwagize inama wo kutubahiriza amasaha yawe yo ko yarose ibintu inama rero ni gutanga amategeko adahinduka yuko ibintu bigenda rero kesho ugiye ahantu kabona ibintu ntibyavanza n'umushefu abona ibintu bikenewe agaca avuga ngo reunion ngo byogenda gute hanyuma agaca yigira mu vyiwe hari nabo cyangwa bifatira ingendo hari nabo cyangwa badasubira no kugira ariko nk'ubu twege tugize inama iyo ari ibintu biri irja abantu twagennye abazi ko bukenda bazanti mwege mwa byo kumvikanye muba magaze kuri 60% kugira mbone ko muza kubahiriza deadline sino mbere BMBC ni yagumigira amagara meza kumbure bageze bacu bakaronka ubushobozi burushije ubwo bafise bwo gushira mu ngizo twakabajeje urumva tugize inama ntuce nawe ukerebuka udocho habonera sivyo umuyobozi rero ntaje ku negocia n'umuntu adigita ni yego twege tu societe yigenga ikora mu buryo butoroshe murabizi abakuze n'Rwanda basigura murabibona mugabo iko rigenda ko dufasha ingingo kugira ngo abantu bose babe d'accord ifo ko mu chef avuze abantu baca babana bati tutabigize ni ngorane rero nihaje ubona dushobora gukora ibintu niye mukabibona canke bigatera imbere ni kubera yuko umuyobozi adafyina ku ngingo zihambaye kandi iyo byose ndanafyina mugabo iyo habavye urandondera wambonye ukambura ndaje no kuza kwa igikorwa naguhaye ntaracikorere kajaravuga ati trani mite sinakije none barikoze ukwezi kose none barikoze ukwezi ugerageza ngurabe ko byanga kwera tanyumvira
mparacikorera kubera umuyobozi nashaka kwemera ko societe cyangwa ikindi kintu ayoboye kigwa mu ngwane kubera abakoraboratere batagira morale batavyumva. Yego nivyo hatari turi gihugu nivyo kunda ko umuntu wese akojeje cyo tumuhana igihano cyo kumwirukana kubera hari bamwe twigishije bitugoye mugabo hari n'igihe dufata nk'inizo nyonyene kugira ngo societe ibeho hanyuma ndiko ndavuga muri systeme z'icyongereza muri Uganda muri Kenya muri Tanzania abaho ntibari oblige abashefe gusigura hene ibi bintu kubera hariya umushefe ari umukoresha aririnda guca ku biringingo zafatiwe mu manama n'umukoresha mu bihugu by'abongereza bya Amerika ibintu bitaba supervisor n'abantu bakomeye cyane tutavuze n'abadirecteur abayobozi umukozi ntabavugiramo sivyo nta muntu yifuza kudemerita imbere y'uwo muntu mugabo mu Burundi abantu baregosiye n'umukoresha wabo bisaba ko abakoresha tuba turi foro ukaburi foro uri pe no guhasha umuntu atumva ibyo bita kuko ngaho urumva umuntu anegosiye na shebuja na chef wiwe ni supervisor wiwe ivyo ntibaho twebwe n'abanyamahanga dukorana abaganda abakenya akubonye akuvugisha ameze nkuko mugabo mu Burundi n'est-ce pas kubera iki nenga turi ubwoko bwo kugarariza abayobozi mbere abayoboye n'ibintu byo hejuru bazabarabisho kintu ariko ya generation y'abantu batubaha abashefu babo gituma abayobozi bataruranirwa mu byo bakora umuntu bashaka kugira inama na shebuja akamubwira ati ikintu nikira kidakozwe umuntu akemera kurondera imvo yo kusigura shebuja gituma atagikoze kubera telefone canke ikindi kintu camusabaje cyangwa ubushobozi buto kandi umuntu atari seriye ntigashikira ubushobozi mu by'akazi rero mu Burundi abashefu bamenyere ko turi mu gihugu aho abantu batubaha inzego batubaha abayobozi babo sivyo ibi ndiko ndavuga maramuvyumva ndabizi maramumva ndazi mashaka amazi no kumva umukuru w'igihugu ariko arabivuga ati nahaye iteko rigenda ukuntu bace barikora ku mwanya waryo murabizi burya rero ngaha mu masosiyete biradushikira ukabona ko turi mu gihugu kigoye gukoreramo akazi mugabo mwakorana n'umuganda bamugize tujya ni supervisor wawe anakubonye iriko yakoma gisirikare ubona aca hede kuntu araba mugitegeko ntaze kugufina sivyo rero wifuza kuzo mu entrepreneur menya ko turi mu gihugu cy'abantu bagoye bahamagara akabi ku bashefu babo yego nta na hamwe hatari abantu bagoye mugabo ngaha by'ukuri umuntu aratega umutego shebuja aratega umutego umukoresha yiwe umusupervisor wiwe umushefu d'équipe kubera turi abantu batayoboka nuko rero nico gituma bice bisaba ko umuntu ngaha uri umushefu mu directeur uri umushikiranganje uri muki uba foro urafrapa mbere wumva ibyo nakubwiye ugiye nk'ahantu bagwa nk'abakozi hanyuma ntibakwemere kubirukana ari mu Burundi babwira ati wewe urabakoresha mugabo ntufise ngo cyo kubirukana hajya baguhenze kuko baragoye cyane abantu ngaha utagira hasha nkuko hanyuma ikindi wa shefu bakwikora muri shiga rimenyetso bavyikorera cyangwa bakoresha ba privé kuko urumva nibaza ko nigituma ahantu hamwe hagira ngombwa ko uzana undi muntu windi bakagikora kandi kugira kinyarutse donc sindi ko mu bitahura abashefu bo mu Burundi ni abantu batavugirwamo bazi ko timigu cy'abantu bagoye utokwizibira ku matashe je muri kije mbona nkurikije bivugwa n'abayobozi kuva ku rw'igihugu gushika mani makampani hari ingorane ya competence n'ingorane ya responsabilité mu masosiyete mu gihugu hari aho umuntu abibona n'umukoresha wiwe na shebuja ikintu agifata gisanzwe kandi nayo birivuga ko ufashe nk'igisanzwe ikintu giye na shebuja n'umukozi cyaha imbere y'Imana biya ngombwa uhagaze kugira ngo shebuja abone ko ari kumwe n'umuntu atomoye fata nk'abasirikare bafasha nk'ibisanzwe ibintu bakomanda bababwira numva ko ingana zohagwa barakora n'ibintu bigoye kugira ngo abakomanda ibyo bashaka bikunda niko no mu kazi bigenda rero ndagishimira abakozi ba BMBC batari bakeyi bubaha ibyo tubabwira
n'abakozi bose mu gihugu bagenzanje nanjye ndubaha ibyo badatoje bavuga je sifina je databuja avuze ikintu n'ubwo yarabira bwa ngo ndagikire mu ngiro nongaha ku biro je barabatangara haje umukiriya kuri kandose yiwe bakabona ukuntu ndiko ndaguruka ndabwa ngenda gute yaje gute kikitahari yaje gute kikitahari we wicaye gute ngaho kandi ujya muntu yaje ngaha atari we n'ubukora no ngaha wewe kuki aza ukumva umenga bisanzwe turikoma umuntu araje ahantu ngurama waje kuja n'ahantu ukabona telefone umuntu ukaja mu ibanki canke ahantu kwa muganga canke ukabona telefone nkuko kwifata eske abantu bafite ubwenge barakomeye mu mutwe canke barasara washaka kumbona nzanya amaheri wawe ukajubura ku telefone nkuko hano no kugwishura hagira nkuko kubera iki abarundi ntibayoboka abanye ntibubaha abakiriya muri rusangi cyane cyane mugabo beza encore ntibubaha abakoresha babo kubaha umukoresha sibijya byo kugenda wunamye nkuko ni kujya kunaguha tashe ukavuga ati chef sindamumara amazi urugwego nkaramo sindarumara amazi eje nyene nzebe natanze raporo ngahare ntibihagwiriye sivyo ibi ndiko ndavuga abakoresha bose mundi baravyemeza baravyemeza ubu tuko turakura tugakoresha n'abanyamahanga niyo tuko turabona ukuntu turi hasi cyane mu bijyanye na morale ku kazi ni naha ubona abantu biga amasengesho gukora abantu barumva kumenga ntari ukazi no waho ibindi kujye bacafata abakoresha mu buryo ingingo abakoresha babwira mu buryo busanzwe ubu ababishoboye rero kandi novuga nti ubwira rondera abarundi bibica ku kazi basatira ubarondera imyaka yose utegeze baronka cyumvikana twenga havyabaye ngomba ko tuva mu byo kudatura baseriye gose tuja mu byo kwigisha umuntu kabona ati kwageze ngaha basi ndamuhagaragiye gikora reka basi ngumana ubu kuko uvuze ati ndendere umeze nk'umuganda umeze nk'umukenya we futa mose mu Burundi turi abantu je mbere sinumva navuga iterambere ko bizogenda je navyo numva umuntu abantu bipfuza gutera imbere batazindutse kazi batagorobeje wumva bishoboka we ntibishoboka ntibikunda hanyuma ndavye ingubu byose agira umuntu abigishe I don't know nahi imana gusa nivyo donc iyi message yerekeye abifuza kuba abakozi bamenye ko ku kazi ukubaha hanyuma kubaha shobuja kubaha umusuperviseur wawe kubaha chef d'équipe wawe sugenda wewe imbere yiwe ni kwirinda kudemerita imbere yiwe kuma raporo z'uburofa canke zacerewe kudashobora kazi ujejwe ifo cyaba confiance akamya tujya aye ukunda mubwiye nifye hanyuma kandi nkaje n'umukoresha hena abakozi no batera imbere zubona natafite amashuri menshi ariko ashaka ku bintu abandi bantu bipfuza kubera iki nkayo bacuragiye kubaronka naco gituma jewe muri BMBC yego nivyo dukoresha abantu ivyo bize ariko ama diplome je ntandasira na gato nta mazi rase ko munashobora kazi kubera donc experience rekanako ikibazo se ama diplome ikibazo ni morale abantu biga batigishije kuzo baseriye kazi kuzo hama raporo bashebuja kugihe no kumanya biza nivyo rero mugiriwe vyiza umushefu ifoka wo muri dictateur umushefu ifoka muri dictateur sinzi ko nimuvyumva abanyepolitike yumva muca mushavura mugabo mukazi ngaha on dict mugabo tukadigita mu rukundo tukatuma umuntu ikintu twakimusiguriye mugabo akabona ko tutariko turafyina hanyuma ku nyungu z'isi company nta mushefu akwiye kugena amakoti igihe abanyeneyo bariko barakora ibintu batabiheza ifoko tukingira ama societe yacu na bene bacu dukorana ifoko dukingira ibyo tujeje hana hari ibyo kwa mu makoti umure responsabiliza ibintu abantu mwumva kandi bata jewe maze kuba konvoke ko ngaha mu Burundi hari capacité nto mu bijanye na efficacité nimba baraguhaye responsibility wewe basi ukaba ubishoboye kuko hari n'abashefu n'abatavyo bumva bamunoma agaca yumva ko bamuhaye imodoka n'ikoti ya misi yose n'amanama ya misi yose nimba basewe wewe bitahura tabara basubwe gujejwe ntujye mu ngorane ko twaye abantu mugumane bafumya bikora ubahagarariye kuko hari ico kibazo tukizi ko abantu ngahaye benshi batari virira ku kazi kubera ko umuntu yoguma yigumira amakoti mu manama mu mission ugasanga umuntu bamukondoreye mu mwaka muzima
NTR y'umwanya yari muri mission amatashe yose tombe muri pubere nuko murakoze mugira ibihe vyiza kandi iyo video izobaza abantu benshi kubera tusha ku bantu benshi kubera abarundi batari bake ino video izobabaza ngo nabavuze nyene sivyo nabavuze hari gihe niwe mbwiye hoba harimo nk'ubukiri muto azokura aziko kidogo cyane kaza akora muri BMBC cyakora handi hantu hanyuma kabere mugisha igihugu murakoze mugira ibihe vyiza.